turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani, urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza honyene. Wumvise Imana. Nagomba ubona dufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, uyu mwanya dusigaranye kugira saa sita zigere. Tujane hariya mu Balewi 24. Kandi ababwire gushinga intahe icyo bisigura. Gushinga intahe bisigura kumara amazi Satani, bisigura kumara amazi Satani, kandi bigasigura guhesha Imana icyubahiro. Amen, amen. Rero igihe cyose Imana igukoreye ibintu, gira ishaka ryo kuyishimira, kandi wishimiye imbere y'abantu iraryoherwa cyane gusumba mu cyumba uri wenyene. Abalewi 24 umurongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli. Kasabe Derike bararondera ivese mu Gifaransa. Avuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakuzanira amavuta y'umwisengesure avuye muri Elayo zisekuwe ya matara, kugira ngo haze hame. Murabe aka kajambo ngo kugira ngo haze hame hari itara ryaka. Ikintu cyo cankoze ku mutima nifuza kubaganiriza, ngo kugira ngo haze hame hari itara ryaka cyane. Amen. Imbere yuko dusomera, nagomba bibutse ivyo turiko turarimburira hamwe. Turarimburira hamwe uburyo dusenga bikadufasha kwinjira mu bwiza bw'Imana. Icambere naravuze umwanya wa mbere ufashe ugira utangure gusenga, shira imbere yawe amashimwe uhereza Imana. Fata umwanya uhimbaza Imana, kandi mu guhimbaza Imana ushoboye gukoresha amajambo cyangwa ugakoresha indirimbo, hama ugahimbaza Imana. Kandi ntubigire jare wihuta, fata kanya uhimbaza Imana kuvyukuri. Naho ushaka amasengesho yawe ugahereza muri icyo, kirakomeye, ushoboye kuhavana ikintu gikomeye gose. Ufashe umwanya ati ngira nsenge, ufashe umwanya ati ngira ninjire mu bwiza bw'Imana. Ikintu cyambere cyo gukora, atabindi vyinshi uragira, pe importe umubabaro wo ufise cyangwa ingere ubunezerewe, fata umwanya ushima Imana. Imana yafise ibintu vyinshi byo kuyishimira. Wewe woyishimira, wewe uzana imbere yawe ukayishimira gusumba ivyitarakora. Ufata umwanya uyishimire, uzane indirimbo, uzane amazaburi, uzane amajambo y'Imana iri, uyihimbaze, uhatebe aho hantu, uhatebe gushika amashimwe yawe ahindura ikirere cyawe. Mubwire amen. Umenya gute gutanguye kwinjira neza mu mashimwe? Amashimwe yawe utanguye kuya konsoma neza, utanguye kwakira ikintu gitekeye mu mashimwe, biroroshe. Amashimwe wumva tanguye guhindura atmosphere, wumva tanguye guhindura ikirere cyawe. Rero fata umwanya kuvyukuri ushima Imana. Nimba ufise akaradiyo, shiramwe indirimbo, mugabo vyiza uririmbane niyo radio. Nimba ufise kantike, tora kantike, ririmba himbaza Imana. Nimba ufise indirimbo uzi ku mutwe, fata umwanya himbaza Imana. Uyidugirize ibiganza, upfukame, bikenewe kutamba utambe. Uri mu mwanya ukomeye cyane guhimbaza Imana. Nababwiye ngo guhimbaza Imana n'umuryango, niho dutangurira kugira ngo twinjire mu bwiza bw'Imana. Mumbwire amen. Ni ikintu gikomeye. Hama uhejeje ivyo, fata umwanya wundi ukomeye cyane wo kwishikanira Imana wese, ariko kandi no kwiyeza cyangwa kwihana cyangwa gusabira imbabazi ibintu kanaka bitagenze neza mu buzima bwawe.
murabona turiko turabaho, hari igihe amaguru yacu ahonyora atategezwa guhonyora, hari igihe ubugombe bwacu butumberaho ubugombe bw'Imana budatumbereye, hari igihe ivyifuzo vyacu vyitumbereza ahandi hantu, hari igihe muri twebwe hacamwo ivyiyumviro bibi, hari igihe hari ibintu kanaka bishoboye kuza muri yo. Mugafata umwanya wo kwishikanira Imana, fata umwanya wo gushaka kubwira Imana ati ndaguhaye umubiri wanje nk'ikimazi kizima cejerwe kiguhimbara. Fata umwanya mbere nk'umuntu asubira kugiranira alliance na Kristo, ubwo ati ndakwishikaniye, ndaguhaye ubuzima bwanje bwose, ndaguhaye umutima wanje wose. Hama uduge gatonyi ubwira Imana, usaba Imana imbabazi, ariko kandi ukiri kuri yo pwenyene ushikanu usaba Imana inkomezi zo kunesha ibyo bintu byari byakunesheje yava. Muriko muranyumva? Imana ishimwe. N'umutima uri sincere uzotangazwa uwo mwanya, uzokubera umwanya w'ikimazi kandi uzohindura ubuzima bwawe. Muri iki cigwa ndikunda kwigisha kuvyukuri ugusenga gukora ibintu ushiye kukwinziza muri presence y'Imana. Abantu benshi barasenga mugabo nibakiba guta kubwiza bw'Imana. Asenga juste gusenga vy'idini mugabo hari umuntu asenga kumva ko yinjiye ahandi hantu, aho atangura kumva ivy'amabanga ku buzima bwiwe. Hayi Imana itangura kuvugana nawe, hatangura kumva ibintu bifatanye na destiny yiwe, Imana ikamuganiriza. So ibi ni ibintu bibiri maze kuvuga. Icambere fata umwanya wo gushima Imana, icya kabiri ishikanira Imana, usaba imbabazi, hama usaba inkomezi zo kunesha ibintu kanaka. Amen. Uhejeje ivyo uzoba utanguye kwinjira neza ahantu vraiment nagomba kwishengera dushika. Ukuntu ingoro yari itunganijwe mu isezerano rya kera, hari ahantu winjira gutya hamugashikira umuryango. Uwo muryango winjiye waba utanguye ugo rugendo ko kujya uteruja mu bwiza bw'Imana. Muga winjiye mu muryango ni wabushitse mu bwiza bw'Imana. Mugabo waba uri mu nzira uteruja aho hari ahera cyane, aho hari ubwiza bw'Imana. Hama ubandanije wacushika ahantu, ndiko ndavuga ibicenya mukuru nashatse gukomunika byabifatanye n'ingoro. Wacushika ahantu hari kive, ahantu hari igikarabiro. Aho hantu abaherezi niho baca bagakaraba. Gukaraba cyari kimenyetso cyo kwihumanura canke mu isezerano rishasha twavuga cyo gusaba imbabazi, cyo kwikura k'imyanda yose kugira ngo winjire rero muri presence y'Imana. Amen. Aro tugere ngaha nagome mvuge, murumva ntituraje mu bintu byo gusenga mu ndimi zitamenyekana, turaje mu bintu turacari mu rugendo tugenda. Ibi rero hari umuntu atabigira, akoroka juste avuze ngo agomba tangure gusenga akacaza rokotarabashatorabakatoraba. Izo ni nkina mico. Praise God. Amen. Imana ishimwe. Ivyumviro vyawe biracangaye, uracari mu bintu vyinshi, mu mutwe uracuzuye ibintu. Cyo kirero gikuye he uri kurasengera mu buryo. Ikire nk'ico baragitegura, umwanya nko barawutegura. Uretse tugira tuwinjiremo. Imana ishimwe cyane. Rero ugeze ahantu nkaha niho rero ngomba nzanire ikintu cyo gusenga muri mu rutamenyekana, canke nshobora no gukoresha irindi jambo cyo kuzura mpwemu yera. Amen. Mvuze gutyo hari umuntu ashavuga ati pastor nagira naruzuye mpwemu yera biba biheze. Waruzuye mpwemu yera ni ikintu ciza, mugabo ngaha ngomenda kwereke ko burya ntitwuzura mpwemu yera rimwe. Amen. Ntitwuzura mpwemu yera rimwe, biravuga ikintu cyo kubandanya twuzuye mpwemu. Amen. Reka tugaruke muri wa murongo. Uhora habarira Mose ati barira Abisirayeli bakuzanira amavuta y'umuki y'umwisengesure avuye muri Elayo zisekuwe yaya matara, kugira ngo haze hame hari itara ryaka. Twese tuvuga ati haze hame hari itara ryaka. Ubu rero nagomba mere nk'ukabura iki kintu mu mutima wawe, hari itara ryakijwe muri wewe. Kuvyukuri mpwemu yera kuvaje mu mutima wawe, hari itara ry'Imana ryase mu buzima bwawe. Abantu mwakijwe mumbwire amen. Abantu mpwemu yera muri mwebwe mumbwire amen. Kuva mpwemu yera aje mu buzima bwawe ageranywa n'itara riri muri wewe. Hari itara ryatse mu mutima wawe. Nga Imana irebye abaherezi ati mu ngoro muze mubwira abaherezi
baze bagira iki kintu, baze bame bazana amavuta ku giterekwa kw'amatara, ati kugira ngo haze hame hari itara ryaka. Muri we mu mutima wawe iryo tara Imana yakije rishobora kuzima, ariko kandi ushobora kudesida ko riguma ryaka iminsi yose, amasaha yose, umwanya wose, iryo tara rikaguma ryaka mu mutima wawe. Icyo naje kugufasha nukungene iryo tara ryoguma ryaka muri wewe. Iri tandi ko ndarigeranya na mpemu yera mu buzima bwawe. Mpemu yera ashoboye kuryama mu mutima w'umuntu, ntakore, ntavuge, ntahanure, ntadirije ubuzima bwawe, mugari yari mugabo si uburyo bwiza bwo kumaho, kuko birivuze ngo icyo Imana igomba nuko iryo tara ryama ririko riraka. Mu yandi majambo nuko mpemu yera aguma ari gukorwa ciwe mu buzima bwawe. Amen. Imana ni permeta ko mpemu asinzira muri wewe. Imana ishobora gupermeta yuko impemu yawe isinzira. Imana ikeneye ko itara riri muri wewe riguma ryaka. Mugabo rero Imana iyi responsabilité yayihaye abaherezi. Mu isezerano rishasha rero, c'est vrai, ndi hano nk'ugereranywa nk'umuherezi, mbwa ndakwibutse ko wewe nyene ubwawe wagizwe nk'umuherezi. Amen. Ndi hano ngereranywa n'umuntu ajaraza yatsa umuriro mu mutima wawe. Ndabizi ko ari abantu itara ryabo ryari rigiye kuzima rigombera isubire ryake, ko ndi umuherezi naje kwatsa iryo tara mu buzima bwawe. Ariko kandi tuvanye nawe uri umuherezi w'ubuzima bwawe kugira ngo uteramire iryo tara rigume riko riraka muri wewe. Umbwire amen. Nicyo gituma iyo umuntu yumvise afise intege nke, ikintu cya mbere kiza Satani amuteza amubwira ngo ntuje mu rusengero, kuko arabizi niyajya mu rusengero iryo tara riraza gusubira kwaka mu buzima bwiwe. Bari Imana je nkunze kubwira abantu, naho ufise intege nke zingana gute, vumugenda uravura mugabo uja mu rushengero. Kuko mu rushengero mpemu yera araza gusubira kuko ministeringako asubire yatsi iryo tara mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Mugabo rero uvuye hano nawe ufise responsabilité nk'umuherezi w'ubuzima bwawe kugira ngo watse usubire usuka amavuta kuri iryo tara hama risubire ryake. Amen. Ikiri yavuze ngo rize ribandanye. Ijambo somera mu gifaransa ngaho akajambo nakunze. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Bariko bavuga ijambo rikomeye cyane. Bavuze ngo ugira ngo bantretene iryo tara kugira rigume ryaka, bakora ijambo ngo continuellement. Amen. Bavuze ngo iryo tara baryantretene. Urabona kwantretene ikintu, muna nk'irishugwe, murana nk'irishugwe, ishugwe ri naturel. Nkamwe turiteye aha tukaca twihorera, rihindwa izibiri uzosanga ryumye. Ishugwe rirakeneye kuba entretene ku buryo riguma ririko rirakura neza. Aha nicyo gituma baza bakavomerera, bakaraba ko hari ivyumye bakarikurako kugira rigume ririko rirakura neza. Ariko kubwira mu buryo bw'impemu, kugira impemu yawe, kugira mpemu ari muri wewe, kugira itara riri muri wewe rigume ryaka nirizime, rirakeneye entretien. Amen. Mugabo iyo entretien ikogwa nande? Ikogwa n'umuherezi. Uwo muherezi nawe ninde? Ni jewe na wewe. Indani ico gicaniro kiri muri wewe, iryo tara ryase rirakenewe entretenir. Mu Kirundi novuga gute? Rirakeneye kubungwa, rirakeneye gufatwa neza kugira ngo rigume ririko riraka muri wewe. Ariko kurifata neza, Bibiliya yavuze ivyo ari byo, ngo kuzana amavuta ukazura suka kuri iryo tara. Umbwire amen. Ariko biragusaba ko mu buzima rukristo ugumiza itara ryawe uribungabunze riri kwa amavuta ari kararurumba, umuriro uri kuraka indani muri iryo tara. Ivyo rero bikorwa gute? Nivyo ngomba ndakubwire. Imana ishimwe. Usomye hariya, nsomera umurongo hariya muri Actes des Apôtres 2:4.
bose buzuzwa mpemu yera. izi zari intumwa bitubwiye ngo bose buzuzwa mpemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga. Imana ishimwe cyane. ngira mbere nk'umuntu asenyura agateori kamwe nzi kari mu vyimviro vya benshi kugira nubake ikintu kizogufasha mu buzima. Ikintu ngomba senyure ni iki? Bivuze ngo bose buzura mpemu yera. Ikisi gikorwa cya mbere gahime kibaye. Umvize igikorwa cya kabiri baca bagira iki? Batangura kuvuga izindi ndimi. Ni bikorwa bibiri vyabaye. Igikorwa cya mbere mpemu yera yaramanutse. Mpemu yamaze kumanuka bose buzuzwa mpemu yera. Hama bamaze kuzuzwa mpemu yera bivuga ngo baca batangura ikindi gikorwa cya kabiri cyo kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Kimwe mu byo ngomba gukosora nuko kuzura mpemu yera abantu babirezimye ishengero twabirezimye kukuvuga mu ndimi zitamenyekana. Nga kuzura mpemu yera ikintu gikomeye bizana mu buzima bwacu si kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni kimwe muri vyinshi kuzura mpemu yera bizana muri twebwe. Amen. Nk'ubu kuzura mpemu yera iyo uzuye mpemu yera nawe utovuga mu ndimi zitamenyekana wuzuye mpemu yera hari izindi ngabire ziva kuri mpemu yera nyinshi wakiriye. Nicyo gituma kuzura mpemu yera objective si kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Tuvuga mu ndimi zitamenyekana ahubwo kugira tubandanye twuzuye mpemu. Amen. Mwani majambo iyo option kuvuga mu ndimi zitamenyekana Imana yaduhaye siyo kugira ngo si ari objective yo kuzura mpemu yera. Objective yo kuzura mpemu yera ni bindi bintu vyinshi uronka ko access vy'impemu. Mugabo kuzura kuvuga mu ndimi zitamenyekana cyo bidufasha kugira ngo twiko turasenga mu ndimi zitamenyekana mwemu ari muri twebwe ntajyame aguma kangutse bidufasha kwasira itara ni mu mitima yacu. Amen. Jigiti muravuga mu ndimi zitamenyekana kandi neza kandi umwanya munini yakoze neza ibindi ko ndavuga ngaha urazi ikintu kiba impemu yo nishobora kuryama iguma ikangutse amatere spirituelle yiwe aguma yakira amasinyari. Amen. Amatwi yo y'impemu aguma yumva amaso yiwe y'impemu aguma abona sensibilité spirituelle yiwe iguma iri alive iguma ikangutse. Mubwire amen. Rero icyo ngamije uno munsi ngiki ngamije kuja hirya gatonyi y'indimi zitamenyekana twagize novuga nk'urufatiro rwo kuzura mpemu yera mugabo ngiye mu bindi novuga mpemu yera yagiye amishurira bifatanye no kuzura mpemu yera. Amen. Niganza mugenzi wawe mubwirira ijambo ngira mvuge mubwira ati nitwuzura mpemu yera kugira ngo tuvuge mu ndimi zitamenyekana vyonyene. Nibitawuritse ku muntu yuzuye mpemu yera avuga mu ndimi zitamenyekana mugabo mu buzima bwiwe ugasanga ntasa n'umuntu yuzuye Imana, ntasa n'umuntu ku vy'ukuri yuzuye mpemu yera. Kuko umuntu yuzuye mpemu yera hari indi dimension si mpemu mwitezeko, hari handi hantu hari ubundi buryo bushashe bwo kubaho acabaho. Niwo ngomba kutuvugana. Tujye muri Yesaya. Yesaya wewe ugende mu gifaransa ndasoma mu kirundi. Yesaya 11 gamere ku murongo wa 2 haba mu mpemu horaho azoba kuri we impemu y'ubwenge n'iy'ugutahura, impemu yo kujya inama n'iy'ubushobozi, impemu yo kumenya uhoraho n'iy'ukumwubaha. My Jesus Christ. Amen. Somera mu gifaransa ngaho. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Urakoze cyane. Bavuze ikintu gikomeye cyane ibintu bifatana n'umuntu yuzuye mpemu yera.
icambere muri we icyo mpemu yerazana muri we ni mpemu y'ubwenge. Twese tuvuga ati mpemu y'ubwenge. Icya kabiri ni mpemu yo gutahura, esprit de connaissance. Impemu ya gatatu, impemu yo kujya inama, esprit de conseil. Impemu ya kane ni impemu y'ubushobozi, icyo bise esprit de force. Amen. Ibi nivyo ngomba tuganire. Wuzuye mpemu yera wategezwa kuvise ibi bintu biko biri manifesta mu buzima bwawe. Ishengero riri powerful. Mugabo ishengero uvuga mu ndimi zitamenyekana gusa ritariko rira functiona muri ibi bintu ndiko ndavuga, riguma riri weak kandi riri inyuma y'abandi bose. Atari kubera batari foro, atari kubera Imana itabagiza ikintu gikomeye cyane, ni kubera mpemu yera bamurezimye kuvyo kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Mpemu yera ntarirezimye kuvyo kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Mpemu yera kimwe mu byazana mu buzima bwacu ni esprit de sagesse. Twese tuvuga ati mpemu y'ubwenge. Twese tuvuga ati mpemu y'ubwenge. Semera cyane ati mpemu y'ubwenge. Ndasenga muri rikono ngo Imana isuke mpemu y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese muri kiro kibanza atahane esprit de sagesse. Buri Imana ngamwe uwari we wese hano yo kwambara impemu ndiko ndavuga, mwotangazwa n'ibintu mwotangura gukora. Iyo abantu basenga ngo buzure mpemu yera mu mitwe bavuga ati nanjye mvuge mu ndimi nk'ababandi. No, birasumba ivyo. Kuzura mpemu yera bizana esprit de sagesse muri wewe. Kuzura mpemu yera bizana esprit de connaissance muri wewe. Kuzura mpemu yera bizana esprit de force muri wewe, kandi ibyo byose urabikeneye. Kuzura mpemu yera bizana esprit de conseil muri wewe. Bizana izi mpemu zitandukanye ngo mvuge. Alors, iya mbere havuze ngo esprit de sagesse. Twa tuvuga ati mpemu y'ubwenge. Alors, impemu y'ubwenge ifunctiona gute? Impemu y'ubwenge n'amavuta cyangwa ni esprit mpemu yera ashira ku buzima bwacu. N'uburyo bwo kwigaragaza kwa mpemu yera mu buzima bwacu. Mugabo buduha kumenya, unyumvirize neza hano Imana, biduha kumenya ivyo gukora nkuko Imana yagomba ko tubikora. Amen. Twese tuvuga ati kumenya ivyo gukora. Twese tuvuga ati kumenya ivyo gukora. Bigira isengesho ati data, ndakeneye impemu imfasha kumenya icyo gukora. Igituma uri bloke niko utazi icyo gukora. Igituma ibi bitameze neza nkuko ushaka ni kubera utazi icyo gukora. Mugabo esprit de sagesse izana muri wewe kumenya icyo gukora. Esprit de sagesse ituma umenya icyo kuvuga, ituma umenya uwo mujyana, ituma umenya inzira ucamwo, ituma umenya uburyo wiyexprima ahantu kanaka. Amen. Alors, iyo twuzuye mpemu yera ibintu tubishaka umutima kenshi urasenga gusa mu ndimi zitamenyekana, mu ndimi zitamenyekana. Mugabo nyumviriza hano Imana, kimwe mu byo wari ukwiye kudirira inyota cyane nuko ubu buryo mpemu yayigaragazamwo vyigaragaza mu buzima bwawe byose, ku buryo umenya ibyo kuvuga, umenya ibyo gukora, umenya uwo mujyana, umenya inzira ufata, umenya ikintu cyose uko Imana yashaka kukimenya. Niyo esprit de sagesse. Mwibuke si mwemu, hariho sagesse, hariho ubwenge bw'iwawe, hariho ukuntu wowe ubona ibintu, hariho ukuntu wowe wifuza gukora ibintu, mbwa uwo ni wewe. Mbwa hariho ukuntu Imana nayo yifuza ko ibintu bigenda, hariho ukuntu Imana yifuza aho uca, hariho ukuntu Imana yifuza aho mujyana, hariho ukuntu Imana igomba neza neza ukuntu ukora ibintu. Mbwa ivyo bimenya ryari igihe esprit de sagesse ije ku buzima bwawe. Esprit de sagesse itangura gukora mu buzima bw'umuntu, acyatangura guca mu nzira Imana yatarashije kera ngo acemo, acyatangura guca mu marayi yazo, acyatangura kugendana ivyiyumviro vya Kristo. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Ndasenga muri kino kibanza ngo ishengero ryambikwe impemu y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo.
wambikwa impwemu y'ubwenge. Ikintu cya mbere kuri iyi mpwemu buri mana ifu gutahura ko mpwemu yera ataje ngo uvuge mu ndimi zitamenyekana gusa. Mu yandi majambo ahantu hose ushize ukeneye intervention divine, itege senga ubye mpwemu yera tumwemera, ndakeneye kumenya icyo gukora muri izi nzira ncehehe. Esprit de sagesse nishoye kwigaragaza utayikeneye. Sanu hose bisaba gufata decision. Hage bisaba kubaza mpwemu yera decision ufata kugira ngo akurongore mu bwenge bw'Imana. Amen. Abantu batatu baje imbere yawe kandi bose bakeneye ko mukorana. Nga uza kumenya gute umuntu we mukorana. Esprit de sagesse. Urasenga Imana hama mpwemu yera akaguhishurira, kandi mvuze kuguhishurira arafise ukuntu abikora ku rugezo rw'umuntu umwe wese ingene yo bitahura. Ashoboye kwirukana babiri agasigaza umwe. Ashoboye gutuma babiri badekona ugasigara amaso yawe ari kuri umwe. Ashoboye gukora ibintu byinshi mbwa abikora ku muntu yavuze ati mpwemu yera ndakeneye ede yawe ngaha, ndakeneye impwemu y'ubwenge, menya ingene nkora ibintu ngaha, menya aho cyane, menya ingene mvuga ibintu. Iyo tuvyuse mu gatondo rero turasenga bati mpwemu yera kimwe mu bintu mweneye ni esprit de sagesse, ko ndaza gufata ingingo, ndaza guhitamwo ibintu, ndaza guhura n'abantu, ndaza gukenera kubaganiriza. Aro ndakeneye esprit de sagesse ijana nanje. Kandi rero iyi si esprit si ubwenge buzanwa n'imvi zishaje. Imvi zishaje zera, imvi zera. Si ubwenge buzanwa n'imishatsi yera, si ubwenge buzanwa na experience, ni ubwenge buvuye ku Mana bukuza ko par esprit. Amen. Uri muri negotiation, uri ko uragira amashwa kanaka. Ikimwe mu bintu ishengero rikeneye gose ni esprit de sagesse, kandi ikorana n'abantu bitonda. Ndasubira mu ikorana n'abantu bameze gute? Bapana basaragurika, apana bahubi. Hari abantu bahuruduka iyo terme sinzi kwibereye mugaraka ndayikoresha. Abantu bahuruduka bamahuruta, n'abantu barahurunganya ibintu, nafise umwanya wo gupoza, yicare yiyumvire, asenge, yumve direction mpwemu yera. Amen. Buri mana bivuga ngo impaya amaguru sizo zibi za mbere. Kwiruka abantu birukanga muri bindi ko ndavuga ubushapu nibukora. Kiretse ukoze ubushapu bw'ibyo mpwemu yera kubari. Amen. Sinuvuze ati niruke, urashobora kwirukanga ugasanga ushitse ahantu utategerezwa gushika. Esprit de sagesse ikora n'abantu batekereza, ikora n'abantu bicara, ikora n'abantu batihuta, ikora n'abantu bateba ku birenge by'Imana, ikora n'abantu babishaka. Amen. Vuga ati nuzuye mpwemu yera. Alors kaba warake mpwemu yera muri wewe. Iyi esprit de sagesse iri muri wewe. Il faut kusenga Imana kugira yigaragaze, kuko ishuye kuryama mu buzima bw'umuntu. Amen. Kandi urashobora kubona ati mu buzima bwanjye vraiment ndakeneye esprit de sagesse, bivanye n'ivyo ndiko ndakora, bivanye n'ama decision mfata, bivanye n'iki ndakeneye impwemu y'ubwenge. Gafata umwanya ugasenga. Ndababwire ikintu kimwe kiryoshe. Umuntu yigeze gusaba impwemu y'ubwenge, Imana yakimubwiye ati n'ubutunzi byo ndabuguha, n'icubaro nzo ndakiguha, kubera n'umugozi byose bifataniyeko. Salomo umunsi yavuze ati Mana ikintu je mbona nkeneye impwemu yo kuranya ibintu, nkeneye Imana yo gukora ibintu, je sinkeneye inkomezi zo kwica abasi banje, nkeneye gusa ahubwo ingene no menye ingene tubana nabo, ngene no bacamwo, ngene botega imitego nkayimenya batarayishitsa, ngene ubwenge. Baje ati gusa vyivyo hati nakuna ko umuntu afise esprit y'ubwenge yo buri tunga is impossible. Rimwe rimwe dusengera ibintu bidakenewe, hegi Imana yo kumurikira iyi mwemi kagwa ku buzima bwawe, wocumenya ho investisa, wocumenya mukorana, wocumenya ibintu vyose ngere biza kugenda. Esprit de sagesse. Amen. Nakunze histoire imwe, Imana ishimwe cyane. Nakunze histoire imwe muri iyi ntuze, somera umurongo umwe guharura 10. So imbere yuko nsomera guharura 10, reka mbanze mvuge ino histoire. Umunsi umwe Elisa birivuga ngo babona ahantu babaye, babona ahantu amahema yabo ari karababana mato.
acahitana abiga ibyo kuvugishwa n'Imana abwo ati muze tugende guhumbira ibiti byo kubaka hama baca baragenda guhumbira ibiti mbari ko baraca ibiti gutya umwe ishoka yiwe cyabiti yiwe ikirashibuka igwa mu mazi wa mugabo acari ati yewe gayiwe ndapfuye ati icyabiti ni hari iwanje ni ntirano nayitiye umubanyi ati rero muntu w'Imana ati vraiment sinzi icyo ndibugire kandi guye ahantu jeshiwe kuyimenya Elisa acakora ikintu gikomeye cyane acamubwira ngo nyereka aho yaguye acamubwira ati yaguye hajya Elisa ubwo nyene muri we acaramenya ikintu cyo kugira acatora igiti aragikata hama acagiterera handi yashoka yagwa ubwo nyene birivuga ngo yashoka ikirareremba ku mazi hama acamubwira ati genda uyitore twese tuvuga ati wisdom nukumenya inyishu Imana ari gutanga muri situation kanaka mukwinjira mu bugombe neza bw'Imana Imana yakubigenza gute uyu muntu aje imbere yanje Imana yo mutreta gute amen hari abantu baje mu buzima bwacu barungiswe n'Imana bafise inyishu z'ubuzima bwacu hama turabirukana kubera tudafise esprit de sagesse amen mugabo nagize isengesho mu gatondo ndasengera umuntu wese muri kino kibanza ngo yambikwe impemu y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ngo wambikwe impemu y'ubwenge mu izina rya Yesu umenye inzira zo gucamwo umenye aho utumbereza amasengesho yawe umenye aho uca umenye ivyumviro vyawe neza icyo bigamije amen iya kabiri yavuze esprit d'intelligence twese tuvuga ati imwe yiki yo kumenya sivyo gahemu imwe rero iratandukanye gato niyo turiko turavuga iyi turiko turavuga esprit y'ubwenge ikigufasha igufasha kumenya ivyo kugira igufasha kumenya ivyo kuvuga igufasha kumenya inzira ucamwo mbwa esprit d'intelligence nayo igufasha kumenya ingene ubikora amen imigufu igufasha kumenya ivyo gukora indi ikagufasha ingene ubikora amen ndaza gufatanya ibi bintu bitatu ko biregeranye esprit de sagesse esprit de connaissance na esprit de conseil imwemu y'ubwenge imwemu yo kumenya hamwe n'imwemu yiki yo kugisha inama imwemu y'inama muravyumva okay esprit de sagesse ikubwira icyo gukora mbwa esprit de connaissance ikubwira why ugikora esprit de conseil ikakikubwira igituma cyo gukora amen reka mfate nk'ubu biroroshe umuntu akeneye gafate ko mu vyimviro vyanje numva noca ngaha ubwenge ndabuhawe na mwemu yera bwo kumva ko noca ngaha mugabo esprit de connaissance ikikwigisha why woca ngaha kubera iki why ikenewe kubera iki impamvu ni kubera ikintu cyose udafitiye impamvu nta energy ugifitiye amen mugabo esprit de conseil nayo ikikubwira igituma amen ikiguhanura ingene uza kuhaca irahanura irakwigisha igituma uza guca abantu amen kandi ndakeneye impemu y'ubwenge ariko kandi ndakeneye impemu yo gutahura ariko kandi ndakeneye n'impemu
yo kugishwa inama. Turi abantu bakunda kugishwa inama. Mu buzima nasanze ugukomera kw'abantu bose burya ni gufatanye nabo, kurafatanye n'abantu bari hafi yabo babagisha inama. Amen. Bibiliya ivuga ngo uwo mwisa niyaza kimwe mu byo azokora azomujyanama wanyu. Mu yandi majambo, imwe mu ubwenge ubwiye ati kora ibi, imwe mu yo kumenya ikikubwira ingene ubikora. Amen. Imwe mu gisha inama nayo ikakubwira igituma cyo kubikora, kugira ngo bikunde aho hantu uri kuraca ntiyagira gatosi na kamwe. Urabona ushiye guca ahantu kandi ho mugabo utazi igituma waciye, utazi n'ingene uza kuhaca. Aho rero warose imwe mu ubwenge, ubura imwe mu yo kumenya, ubura n'imwe mu ya conseil. Mugabo ufise imwe mu ubwenge ukagira n'imwe mu yo kumenya, mwani majambo uza aho guca, uzi n'ingene uhaca, uzi n'igituma cyo kuhaca. Amen. Sikse rero ifatanye no gutahura ibi bintu ndiko ndababwira abantu Imana. Igihe impemu biraryoshe guhura n'umuntu izi mpemu ziko zirakora mu buzima bwiwe, kuko mu buzima natomboza nashowe no gutwagwa n'imiyaga, nashowe no kumva ati aba bagiye gutya nanjye cyengenda gutya. Afise impemu ivyo ari mwarabizi, yavuganye n'Imana, hamarazi n'ingene abicamwo, arazi n'igituma aca aho hantu. Amen. Rero kuzwa mpemu yera icyo nagomba ko wakira nubirezime gusa kuvuga muri Samekana, ahubwo fata ama prayer, ugomba ufata n'amajeni yashireko mbwa usaba Imana esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de connaissance. Uzotangazwa n'ingene mu buzima bwawe buzotangura kubriya cyane. Kubera iki? Urazi ivyo gukora n'ingene ubikora n'umwanya ubikoreramo. Amen. Kuri iki novuga Yesu gatonyi akarorero. Musi umwe amuzanira umuntu yavutse ari impumyi, hama avuga ati uyu muntu niwe yakoze icyaha cange n'abavyeyi biwe. Shabwa ati uyu canke abavyeyi biwe nta numwe yakoze icyaha, atari ko ahubwo no kugira ubushobozi bw'Imana bugaragariye kuri we. Hama aca ngo agenda avurunga utwondo mwivu, hama ngo acarazana amushira ku maso. Kuva ryari vyondo bivura amaso? Ivyondo bishoboye kuvura amaso igihe ari wo muti nyene Imana ikeneye. Mwanyumvise neza? Kuva ryari amaso akizwa n'ivyondo? Yarabikomprise. Umuntu deja arabona, hamucitora ivyondo ushize mu maso, ukoze ukomplika situation. Mugabo si ukomplika situation igihe ukoze ubwenge bw'Imana, igihe ukoze ivyo bariwe n'Imana, burya ugucamo kwavyo kuhagaza aho nyene, kuko wakiriye sagesse uvuye ku Mana ivyo gukora n'ingene ubikora. Amen. Dawidi umunsi we baza kumufata, baje kumufata imwe mu ubwenge muzako, avuga ati urazi ko wiruka, mugabo usumwanya wo kwiruka, urazi ko zikugwana usumwanya wo kugwana, urazi ko ufite abahizi usumwanya wo kubarekura. Ati none umubwira iki? Ati kuri impuzu uruka inkonda wigira umusatsi. Hari abantu basanutse nibi nyene yagize, abona basibe barahaze. Urazi ibintu yaciyagira, yigira ikirofa araruka inkonda, aragira ibintu byinshi. Baramuraba bati vrema badutumye gufata umusatsi, bacha barisubira inyuma ati erega umuntu mwadutumye gufata n'umusatsi. Esprit de sagesse. Amen. Undi munsi Yesu Herode agira imigabo yo kuvuga ati ndamwica, kandi n'umwana w'Imana ndamwica. Hanyuma Yosefu agenderwa n'umumarayika mw'ijuru ati hungisha umwana umutware muri Egiputa. Baca baregeranya uduhuzu twose twa Yesu n'utwa Yosefu n'utwa Mariya bashira ku ndogoba barahunga. Yesu arahunga. Twese ati Yesu arahunga.
nkana numva bakizungu je nta kintu kimvira mu nzira ngo je nta kintu kimvira mu nzira ngo je nta kintu kimvira mu nzira ngo ndaganje. Yesu yarahunze ngo yahunze kubera iki? Yahunze kuko bwari ubwenge bw'Imana guhunga. Hari igihe uhunga ari ubwenge nyene bw'Imana. Mbwa ntiyapfuye guhunga gusa cyarabwirwa niyahungira connaissance. Habwa cyungira hariya baca baratora utuntu barahunga. Ibanze barahuye n'umuntu avuga ati uyu n'umukiza avutse. Ati none agiye he? Atarahunze Herode. Ahunze umuntu ari Imana. Ubwenge kwari guhunga, ubwenge ni kwari kugwana, ubwenge ni kwari kuguma ngaho. Iyo aguma ngaho bari kumutwikira. Namwe bwa toya vrema Imana yari kwiyaranja. Yari kwiyaranja. Imana ikubwiye ati hunga ukaguma ngaho urapfa. Protection divine nishuye gukora uri andehoro y'ubwenge bw'Imana. Amen. Ugwaye ingwara mwemwe yakubwiye ati genda wivuze ku mudokiteri kanaka. Hama nawe ukamuvuga ati ndatura narakize uraza gupfa. Mumbwire amen. Ndafise abantu nahambye gutyo. Wowe ari ku cyandiko gusa cya Empire 24, ari ku cyandiko cya Yesaya 53:5. Ari karatura mu mishego ya Kristo narakize. Mbwa sagesse y'Imana nayo iri kiratangwa. Giribi. Hari umuntu mwemeye ashaka kubwira ati umviriza ufise amazi make mu mubiri tangura kunywa amazi. Akaca binegrija ngo ndazi ko atacyo nzoba. Ngo ufise amagara ya Kristo uraza gupfa. Ndamaze kubahamba. Amen. Sagesse sukubaho gusa uvuga ati mu bwami bw'Imana kandi abwira Imana ubwami bw'Imana buraguse cyane gusumba ivyuzi wewe. Buraguse gose gusumba ivyuzi wewe. None ibyo utazi uzobibaho gute? Ibyo utazi uzobibeshwa na mwemu yagenda kurongora ku munsi. Umuntu arose mu ijoro ati akabona ariko arava mu isoko imwe agenda mu yindi. Akumva ijwi ry'Imana mubwira ati va muri iyo soko genda ucururize hajya. Cyatangura kwatura ngweka bwana arahafashe. Bwana umugabane wanje wabungiye kwagura amahema. Umuri ukacyuza ukubitwika byose. Amaje avuga ati Mana kubera iki wavyemeye? Si Imana yatanze wisdom. Mbwa ni wakoreye kuri iyo wisdom. Amen. Ntidushoboye kudomina no kuba ubuzima bw'Imana kuzura mwemu yera twabirezimye gusa kukuvuga mu ndimi zitamenyekana. Kandi rero ngeri simwe mikora ibyo wizereye mwemu yari janti cyane. Icyo umwizereye ko nico nyene. Wizeye ko tujya guhindima emazozigwa zikomeze kuborere. Umuvuga gushika uborerwa n'indimi. Mugabo ubure ama resultat. Iganza mugeze mu ati Imana ikivuga iki kuri wewe. Nico gituma shaka maturité ku muntu wese ari mu kino kibanza. Ifo gukura. Ifo kuduga ku rundi rugezo. Ugasipira Imana ndagomba kumenya ubugombe bwawe muri no situation. Ndagomba kumenya aho guca muri no situation. Ndagomba kumenya icyo kuravuga muri kino gihe ku buzima bwanje. Amen. Imana iragira kubugije umuntu hagarika n'uyu muntu. Ni sagesse. Uri kurakivuye ku Mana. Muga nawe ukamuvuga ati je nta kibazo. Abantu bose banje ko ni bazima. Ukagumuvuga watura gutyo. Urazi ikintu kizoba. Umunsi umwe azoterura amafaranga yawe yose yigire. Akwibe cyangwa kugambanire. Amen. Cyangwa bibindi bintu. Mugabo ikosa si Imana, ikosa ni wewe wasi kwakira ubwenge bw'Imana. Ikiryoshe cy'Imana ikubwiye etape ya mbere atirekana n'uwo muntu. Hama nawe ukajusenga ati muhemuye none ndamureka gute? Ikigwa connaissance y'ingene muza kuvana nawe. Kandi bikagumana amahoro. Amen. Mumbwire amen. Vuga ati ngendera mu mpemu y'ubwenge no gutahura no mu mpemu yo kugishwa inama mu izina rya Yesu. Ugukomera kw'ishengero guhagaze ngaha kugutahura ko muri nose sindi kumbaho jenyene ndafise nkemera tugendana
kandi uwo kimwe mu byo ariko arakora ni ugenda ampa ubwenge buva ku Mana, akampa ugutahura kw'Imana, akangira n'inama. Mugabano w'Imana murazi yuko, reka fate ko no afise aba bakonseye batatu, Claude, madamu wiwe na Serge. Umukonseye niwe umuha power. Amen. Ni umuha ubushobozi. Muyandi majambo atacu ndamubajije nazi vyinshi, aguma yihoreye yibaza ko ndabizi. Amen. Kandi basigurire ubushobozi bw'abakonseye. Aba bantu bose mubona bakora ibintu bikomeye, buge nivyanduruka kuri bo. Haruhandi yabo bafise abakonseye bametriza ako uburere butandukanye. Mugasanga metriza ro social, uya metriza business, commerce, uya metriza administration. Bose bari ngaho. Jende umushefu wabo. Muga aba n'abakonseye. Nugira iki? Umwanya nzoba nkine ikintu cha administration, akarimbi kiwanje ni kambera karimbi. Ndafise umu expert muri administration, ncangenda nidirija ko nkubwira ati ko ngeze ngaha ibi ndabitunganye gute. Akaca mbwira ati nuko rikosa wagira ukore muri administration ibintu bikogwa, kora ibi nibi. Jewe abaza kumbona, baza kumbona ndiko ndatunganya ibintu neza, muga behind scene ndafise umukonseye asumvye ubwenge muri administration. Hama ninagira muri commerce ndafise uwuniza kwegera, nabwiye ati ngeze ngaha ngomba ibintu muri commerce bimeze gutya, no bigenza gutya. Akaja mbwiye ati hey, muri commerce nuko ririkosa, genza ibintu gutya. Jeje ngenda kwishira mu ngiro, muga realite nivyavuye kuri jewe, fise irindi soko. Hama ninagera ku vya justice, reka ngombe fate gutyo. Hama ndafise uwundi muntu abimetriza kunsumba, aza kumbwira alo uravye ubuzima bwanje bwose uje kuvuga tujya n'umurongozi mwiza, muga realite si umurongozi mwiza, afise abantu bari hanande yiwe beza. Muga mwemu yera numumetre muri vyose. Ni mwanyumvise. Mwemu yera numu expert muri vyose. Muyandi majambo agendana natwe, ari kumwe nawe mu vya administration afise ibyo kwigisha, ari kumwe nawe mu vya justice afise ibyo kwigisha, ari kumwe nawe mu vy'ingeso afise ibintu byose yo gukonsiya byose bikagenda neza. Mugabo umukonseye ni wo muha ubushobozi, ubu muhagute kumwegera ati birancanze. Dufise ikibazo cy'ubwibone. Ega nico umukonseye nyine abereyeho, nukumubwira ko byakunaniye. Umukozi nakene ubishoboye, umukozi nakene ubizi, umukozi akene utabizi nyene. Ariko bice bisaba ko wewe umenya ko ndafise akarimbi, hari ivyo ntazi. Ukacumwegera ati mwemu yera, ahantu tugeze vraiment nta kintu na kimwe nzi, fasha. Niwe tangura kugira amasengesho nkaya uri sincere, mwemera azogufasha ibintu byinshi cyane. Azokuza ko nk'iciyumviro, akuze ko nk'umuvugishwa atumye, akuze ko nk'umwigisha uri kurasoma ijambo ry'Imana, umva ibintu kanaka biriko birakoreka mu buzima bwawe kubera wamufashe nk'umukonseye mwiza. Esprit de conseil igufasha kumenya gute bikogwa, gute ndahaca, gute mbana n'uyu muntu. Amen. Esprit de force, impemu y'ubushobozi. Bwira mugenzi mubwira ati you need power. Mubwira turakeneye ubushobozi. Mubwira turakeneye ubushobozi. Urakeneye ubushobozi. Buri bana Imana yaduhaye destiny nini cyane kugira ngo uyishitse, you need power. Ikintu cyose Imana yaguhaye ngo ukore ukeneye power kugira ugishitse. Wirengagije ubushobozi ntushoboye gukora ibyo Imana yagutumye gukora. Amen. Munze kubwira gutanga ururero bisanzwe. Iyi microphone yanjye rimwe rimwe ifasha kwigisha. Mwese murabona ko iyi microphone irakomeye. Mugabo ahindani ifise power. Ifise amabeteri, amapire. Nukuvuga ndayikuye mwayo mapire. Naho isanzwe ari microphone kandi vuga nisubira kuvuga.
ni mikrofone irazi n'igikuba cyayo mugabo ibuze power. Rero mu buzima bw'Kristo ivy'Imana iguhamagariye ivyo ari byo byose, you need power. Urakeneye ubushobozi kugira ubishitse. Cyumva ko iyo usenga kandi amvuze ubushobozi simvuga bya bintu byo kwijugumiza. Abantu Imana bane umuntu yijugumiza ubushobozi zo kwijugumiza. Nivyo Paulo yavuze ngo shobozwa vyose. Amen. Nivyo Paulo kandi abasomera umurongo umwe kweli. Dekoranije 3-4. uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo. Uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo. Suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose. Suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'ari twebwe cyandurukako. Nk'ari twebwe cyandurukako ariko dushobozwa n'Imana. Ariko dushobozwa n'Imana. Twese tuvuga ati dushobozwa n'Imana. Vuga ati dushobozwa n'Imana. Paulo avuga ngo nitwiyumvira nkaho umenga ibintu byose byanduruka kuri twebwe, atahubwo dushobozwa n'Imana. Amen. Atuvuze esprit de force ni izo nguvu Imana iguha zigufasha gushishikara no kubandanya ugashika ku cyo guhamagariye. Rero ingufu z'umatlete ziratandukanye n'iz'umu businessman. Uwo ari wese Imana yahamagariye, yaguhamagariye atletisme, undi kamuhamagarira business, undi kamuhamagarira ibintu kanaka. Iki guhamagariye hariho n'ingufu zigeherekeza. Wiyumviriye ko ari wowe vyandurukako uzocugira karimbika ingufu zawe. Nga wiyumviriye ko vyanduruka kuri we ushobozwa n'Imana izogushoboza. Amen. Esprit de force rero ni mpeme tuzako igamije kudufasha gushikira destine. Ni ngufu zituzako, n'ubushobozi butuzako, n'ubwenge bushoboye kutuzako, mbwa bifatanye n'ikintu kimwe kugira dushoboye gushika ku Imana duteguriye. Nimba nk'ubu uri kuranyumviriza maze kubaha amasengesho nkane yo gusengera. Uvuye hano maze kubaha amasengesho nkane yo gusengera. Senga Imana isuke kuri wewe impemu y'ubwenge. Senga Imana isuke kuri wewe impemu yo gutahura. Senga Imana isuke kuri wewe impemu yo kugisha inama. Senga Imana isuke kuri wewe impemu y'ubushobozi. Amen. Icyanyuma bavuze gute? Impemu kugira inama n'ubushobozi, impemu yo kumenya uhoraho niyo kumwubaha. Impemu yo kumenya uhoraho niyo kumwubaha. Ibi bintu bibiri birakomeye. Nico gituma rabingere babivuze. Umenga n'ibintu bibiri bafatanije. Impemu yo kumenya uhoraho no kumwubaha. Ntushoboye kubaho uhoraho utamuzi. Esprit yo kumenya cyangwa revelation yo kumenya Kristo, kumenya uhoraho, ikizana muri wewe izana umuco mu gutahura Imana. Igituma abantu batubaha Imana, ni wabona umuntu atubaha Imana ntayazi Imana, ushoye kuyimenya ureke kuyubaha. Amen. Ndasubiramwo, urugezo uhamwe Imana rungana n'urugezo yizimu. Deko gize revelation y'Imana ubwo nyene guhinda gashitsi. Umuntu wese yagize revelation y'Imana icyakurikiye ko ari guhinda gashitsi ageze imbere y'Imana. Nico gituma iyo mvuga bavuze gute mu gifaransa esprit de révélation do haruguru gato imbere yo kuyubaha cyangwa kuyitinya, kumenya Imana bavuze revelation nacho. Haleluya. De kwishuri w'Imana buryo abantu Imana birashoboka ko umuntu asenga atazi Imana. Birashoboka ko umuntu akora ibikorwa byose by'Imana mugabo atarayishurirwa iyi Imana nkorera ingana gute, isho yingana gute, itinyitse gute. Kuko Imana uyishuriwe, Paulo yavuga ngo Imana nkorera mpinda gashitsi mu mutima. Uribaza gukorera Imana uhinda gashitsi mu mutima kubera iki? Ni revelation yayo. Umunsi umwe ariko aragenda guca Imana yamwiyereka, yibaza ngo arakomeye, yibaza ngo ari gitangaza, mbwa yisanga ari hasi, yisanga ni impumyi, yisanga yahindutse.
ahagurutse ngaho yatangiye gukorera Imana ahinda agashitsi mu mutima. Abati Imana dukorera ateye ubwoba. Amen. Bari Imana dusengera ateye ubwoba. Imana dukorera, Imana muratuza imbere yayo tugatamba gutya. Ni Imana iteye ubwoba. Nimwiyaze ngo nukuva kuyikorera, ibiti ko turagira si uburyo bwo kuyisuzugura, ahubwo n'uburyo bwo kuyicubahiro. Sino tugiye mu byo mu gatuze, ni Imana duhinda agashitsi turi imbere yayo. Kubera irateye ubwoba. Nga ubimenyeshwa ni iki? Igihe ugize ishurirwa ryayo. That's why ndakuzana ahantu usenga buri munsi. Mana ndagomba kukumenya gusumba uko nari ndakuze ejo. Ko please uyishurirwa Imana, please uhinda agashitsi imbere yayo. Please uyubaha, please ushize imbere yayo. Wumva ufise kwitinya. Amen. Iyo tuvuze gutinya Imana, hari abantu babivuga ati no, Imana je ndayitinya, ndayubaha. Ya, Imana ikeneye kuyitinya kandi ikeneye kuyubaha. Byose ari bibiri. Amen. Imana kuyubaha ntibikuraho kwitinyitse. Aho nyine umumarayika umwe w'Imana yo kwigaragaza ngaha, nta muntu umwe muri mwe bwose sigara yicaye. Mwese mwogo hasi murambaraye. Si Imana ni umumarayika wayo. Imana irateye ubwoba, iratinyitse cyane, mbere iranakomeye gose. Nga ikibazo mwishengero dufise, tuzi yo twabariwe, ntituzi yo twabonye. Umuntu yabonye Imana hari ibintu atosubira kugira, hari uburyo atosubira kubaho, hari ukuntu atosubira. Enda babwire Imana itinyitse rero, hajya mu nzi wanyu muri kumwe, ndagomba witraining gutya. No muri bisi uri kumwe n'abantu b'abapagani, ahantu hose uri iri kumwe nawe, kandi ni Imana nyene itinyitse kandi iteye ubwoba. Faluza umunsi w'Abisirayeli Imana babwira Mose ati natwe turagomba kuvugana n'Imana kandi tugomba kuyibona, apana kuzura tubwira gusa ngo niyo mwavuganye. Mose ati nta kibazo, nimwitegure. Bagira ngo ni biroroshe guhura n'Imana. Abaje rimwe rimwe dusenga amasengesho, Imana je ndagomba kukubona, nyene ndagomba kukubona, ube witeguye neza. Hama Mose adugana ishengero, bose baduga ku musozi. Imana ibanza kumugabisha ati ubanze ubabwire imizi 3 biyeza. Imana ishimwe kubwa Kristo kwere. Ati bamesura imvune zabo. Ndababwiza ukuri, Imana ishimwe kubwa Kristo. Iki gitambara cyakingurutse kikugwa hera kugira twese twishikire. Iyo ataba Kristo sinzi ko twari kuronka iguzi turiha kugira dushika aho hantu. Imana ivuga ati nta kibazo, bagomba kubona, bagomba kumva ijwi ryanje, bagomba kunyumva, bagomba kumbona, nta kibazo. Babwire bitegure 3 jours biyeza. Amwe nikiri mwino bariyeza byose barahetse. Haravuga ati rero turaduze. Bace baja ku musozi Sinayi. Harakubita imituragara aho hantu. Imana ngo ntigaze. Harabi ibintu haratigita. Gushika babwira Mose ati Mose twumvikane. Ati tureke twebwe dusubiriye tuvuye. Hama we muvugane uraza kutubarira. Sura unyiganze bwa ati Imana ukorera, Imana usenga, Imana usenga irahambaye. Ikintu gitangaje rero muri mino generation yacu, Imana isigaye iri munsi y'abapresident bacu. Umupresident yo kwinjira twese, bamwe barapfukama, abandi bakarira, abandi bakaduza ibiganza, tugatamba, tukavuza ingoma. Ngabo Imana turi imbere yayo, ukabona ko tudatahura n'ibyo kirimo. Bamwe bari kuri WhatsApp, abandi bari ko bishorana ama message, abandi bafitanye inzigo no bari kumwe. Oh come on. Imana turi imbere yayo iteye ubwoba abantu. Imana nibi ayo umuntu avuga ati bari mareka ndababwira ikintu kimwe, ubuntu bwa Kristo nibwahinduye Imana. Ubuntu bwa Kristo bwaduhaye agise gusa yo kuyegera, ngo nibwahinduye Imana. Imana yacyari yayindi nyene. Nicyo gituma uri imbere yayo irasire yuko uyije ko nkuko atawundi munyacubero numwe asigaye wo kubaha kungana uko yubaye. Simvuze ngo ugira ibintu by'umubiri wikumbagaza cyo ugira ibica bugufi mu mutima, nuko kwiharira uwo mwanya wose, no kumva udakire gusamazwa n'ikintu na kimwe uri imbere yayo. Birerekana ingero utahura ubunini bwayo no gukomera kwayo. Amen.
ugiye mu cyumba cyawe ukavuga ati mfashe akanya ko gusenga 30 minutes ukabimasiyona ukavuga ati mfashe 30 minutes ako kanya kerejwe Imana kerejwe Imana ka maximize ikonsantre muri uwo mwanya kuko numwanya udasanzwe numwanya ugomba kuvaloriza kugira uhure n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Amen. Utoye bibe ati ngombe soma ijambo ry'Imana idetashe n'ibintu byose jamwe ni n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose hama senga mu mutima wawe Imana ndagomba kugwishurirwa biciye muri ivyandiko ndiko nasoma. Uzotangazwe n'ingire ubuzima bwawe ugenda buja imbere gose kubera iki ugendana igitinyiro cy'Imana mu mutima. Amen. Bene data Imana yateye ubwoba umva umunsi umwe nariko ndasengera ukwezi njyamye ahantu kw'itapi ndiko ndasaba Imana imbwire ijambo ry'ukwezi hama nca numva ijwi rivugiye muri ivyo biro nari ndimo riravuga twari mu Kabondo numva riravuze rimbwira ijambo ry'ukwezi kandi ryavuze ari ijwi audible. Ndabizi experience dushaka ko tuyisangiye na benshi abantu bose bamaze kumva Imana. Narahinze agashitsi ndaburi yonja numva umenga nkikiwe n'ikintu giteye ubwoba ngabo kiryoshe. Umva ibyo bintu bibiri giteye ubwoba nga nkumva ndaryohewe meze neza nga nkumva chair de poule nkumva meriwe na siguro kumererwa nabi nga numva ubwoba numva presence imeze ukuntu kubera iki Imana ahantu ivugiye cyangwa ahantu yigaragaje harateye n'ubwoba n'umusozi Imana oya muzobaze Nebukadineza umunsi mwahuye umunsi umwe yarafashe ibintu byo mu ngoro bifata uko yishakiye Imana ivuga ngenda guha igihano cyo kurisha nk'inka amara imyaka ingahe indwi arisha nk'iyi kujya kwiga ikoko ngaho ati wasuzuguye izina ryanje wasuzuguye ukwera kwanje wasuzuguye icyondi. Amen. Alors iyo bavuze ngo impemu yo kumenya Imana no kwitinya cyane no kuyubaha birakomeye cyane birafatanya ukwimenya ukwiyishurirwa uko wakira revelation y'Imana iri niko mu mutima wawe utera utinya Imana nigutera uyubaha nigutera wumva wo kwikuruba imbere yayo. Amen. Reka ndagirize ngaha tuhaguruke dushima Imana. Ndagirize ngaha.